Bakunzi ba Keza Sport nizere yuko mumeze neza. Umwaka wa 2025 umwaka mushasha rero nuko muyibona turi kumwe na Kessi Jordan Nimboni. Kessi umeze neza? Yego ndashima gute namwe? Umeze neza umwaka mushasha. Twese. Umaze gihe kitari gito utari kuraboneka mu bibuga. Yego. Imvune ndivyo batubwiye. Nivyo. Yego ni imvune nagize kuri urukino rwa Gicuti twakinye na Deira. Yari match amikali nyene yatumye nakina match 10 zose sigaye. Na rumwe nigeze nyine. Umaze hafi minutes zishika ku 10 utari kurakina muri wewe bigabanyike. Muri jewe vyaga ko na James statistique nziza mugabo bicabiranka kweri iyo mvune nyene cyamarigiye kitari gito nariko ndakina kandi nari ndi mu bihe vyiza yumva byaragabanyije ikintu kinini ya cyane. Wari kuriruka kuba satirizi usibitsindo vyinshi warufise bitanu ubu uracafise ivyo bitsindo nyene abandi bageze ku bitsindo 12 nk'umusatirizi izokorera muri faze rutu. Ndazi na kimwe cyoroshe nga muri football kuko ibintu byose birashika. Urashobora kuza ndashaka kugaruka ndi mu bihe bibi cyangwa ngagaruka ndi mu bihe vyiza biravana. Mugabo tuzogerageza uko dushoboye kose tuya ko ibintu bizogenda neza. Kessi mu majambo make ajira kariyere yiwe gute byo gukina umupira w'amaguru kuko uyu mwaka urashobora kuboneka ukamara igihe kitari gito uri kuraboneka ikindi gihe ukabura. Kunonojera kariyere yiwanje ni discipline kwanza cyambere na mbere. Discipline no gukurikiza impanuro ko ari impanuro nyinshi nyene duhabwa nk'abakinyi bakiri bato bagifise ibintu byinshi byo gukora mu myaka iri imbere. Umva nitwa bikurikiza neza ndabivuze en general. Nitwa bikurikiza neza ndibaza kariyere zo bazimeze neza. Ivyo urabikurikiza? Yego ndabikurikiza cyane. Ariko nk'umukinyi wafashe ingingo uja muri Mozambique ko benshi bavuze yuko ushobora kuba wihenze. Oya hajya sinibazi ko ukwinda kuba kurimwo kuko impanuro ishobora kuba nziza cyane ikabambi ko abantu ntibasa urashobora kumanura ikintu ari abantu nyine ashobora kugwanura kubwira ngo ebana we ni warunka akajyo ko kwigira genda uca umahira abandi bakubwira ngo rindira umva nyine nawo nyine uri umukinyi ucuca muri mu maziri ucuja mu difficulté nyene yo kwiyumvira kwanza en plus ijya offre muri Mozambique ngene yaje nyine ishushe yajishushe nyene narimeje ukina match ya Bumamuru doedeje match aho nyene nzanumva telefone nyene hari umuntu nyene yarafise connection muri Mozambique nino nga ndabona ko ibintu biri serie ambwira yuko uzogendejo niyumvira nyene bwati none umwanya wo kwiyumvira ibintu birebire no ukura hehe mu bisanzwe yumva twagiye turabakinyi bangaye batanu ariyo nabandi ba Nigeria bavuye muri Nigeria nyene twahuye ku kibuga cy'indege cya Ethiopia turagenda rero iyo offre yaje nyene ingene yaje sinaenda navyiteze nabonye masayine y'ijoro bandungikiye visa itike byose ambia tugizogende kubi printing ejo ubikure mu rupapuro amo cyo wigira. Nivyo vyatumye udasezera muri Vital? Nivyo vyatumye kuko muri kiyagiye yo nasezera nyene umva basi nta mwanya wo kwiyumvira ibintu birebire nari mfise. Siri kuvuga ngo ni diri nari mfise hasigaye inyindwi zibiri nari kwa consider. Nari kubabaza nkababwira kuko nawe ndazi nyene ko icyo bakeneye nuko umukinyi yosohoka neza akagira gute mugabo uwo mwanya nawe nari mfise kubera nabo nyine baca bibaza ibindi bintu. Kandi nkuko nakubwiye ko conseil ishora kuba ari mbi cyangwa nziza. Hari abamanuye ko nogenda navuze. Hama uze kubivuga ni washikayo kuko ubivugiye ubu birashobora gutuma utajyayo kandi. Birangira ugarutse mu gihugu biri mu bintu bicuza. Ego. Umva nyene nagarutse muri retour nameze neza nkuko mwabibonye na resultat nziza nari mfise basi nabuza amahigwe hariya narindi si kuvuga ko namakiza mikali nari mfise statistique nziza kandi mu mipango yabo harimo kuma kontra hari ibindi ntuvuga vyaciye hagati ya jewe n'umugwi niyo equipe hariya mugabo nagarutse nyene atari hondi nyene ko yanabuza amahigwe kubgakantu gato ya gusa. Yego ama mu nyuma urongereza amasezerano guma muri Vitalo
Football Club ariko hariyo clause bavuze yuko ngo ni waronka equipe hanze y'igihugu azokurekura kuja hanze yuko nyene biracabukenye. Yego iyo clause iracyahari, ni contrat twasinyanye n'amasezerano nyene twumvikanye twebwe kwanza ava yo gusinya, kandi ayo masezerano nasinye naragenda muri Mozambique. Phase retour abakunzi ba Kesi Jordan akwitege gusubira kubona mu kibuga. Phase retour turayitangurana ndavyibaza, kandi iyi match d'office ndashobora kubonekamo kibuga. Mumaze iminsi mukora kabiri ku munsi muri Vital, birakorohera ko sanzwe tumenyera abakinnyi bo mu Burundi mukora rimwe ku munsi, birakorohera? Biratworohera kuko ni ibintu nyene biri mu bintu nyene byo kuduha motivation, kuduha concentration, bikanatwereka yuko tutegerezwa gukora kabiri kubera umusaruro twatanze muri phase yale ntabwo warushimishije. Equipe yabaye champion umwaka uheze, ngasanga muri phase ale iheze ibarizwa mu kibanza cy'indwi, ntabwo ari ibintu byiza kandi ni ibintu nyene nivyo birashika mugabo ntabwo ari resultat nziza. Biri mu byatumye basi bavuga ko twogwiza ibikorwa twaraba ko twoshikana umugwi aho nyene aho twe tubona yuko ushaka gushika. Amatwa dusumira muri Vital ngo abakinnyi bose bari nyuma yawe ngo bagiye kugukorera kugira ngo ube meilleur buteur wa champion. Uvyakira gute kuba wumva abandi bakinnyi bagiye kugwa inyuma yawe kugira ngo ube meilleur buteur? Icyambere je ndi umukinnyi jeje nyine muri Vital, ndashobora kuza ndi mu bihe byiza cyangwa ibihe bibi, none bureka gutsinda bakandonderera. Oya je ico kibazo ni ico kintu ngiye sinibaza yuko kiri mu mugwi wacu, ko ikintu kiri mu mugwi wacu ni amanota 3 gusa. Ivyo vya individualité tuzakubiraba mu nyuma kuko biravana. Uvuze ngo uriko urandonderera jewe ukanga kwironderera wewe, kuko twese abakinnyi tuba dufise intumbero yo gushika kure. Je ndashobora kureka gukora ivyo wanje kubera mfise karire yiwanje nkakuronderera wewe, umva bikunda kweli? Oya, umukinnyi atsinze uwundi n'undi agatsinda, ekipi gatana amanota 3 nico kiba gikenewe cyane. Mugabo ivyo kuvuga ngo barandondereye, oya, hari icyizere kingana gute umugwi wa Vital Football Club na cyane cyane muri phase retour kubwaho nk'umukinnyi? Icyizere kiracyahari. Icyo gusa nobwira abakunzi ba Vital nuko boguma bawufata ku mugongo umugwi wacu. Ndazi ko ibintu bizogenda neza, ntihararengerana kabisa. Imatch ziracyahari, urugendo ruracyari rurerure, mugabo bidusaba gukuraho Aigle Noir mu kibanza cya mbere birashoboka. Biracyashoboka. Byose muri football birabaho ko ndazi ntitwakoze neza muri phase yari, mugabo retour nitwakora neza turashobora kuza mu kibanza cya mbere neza na neza. Abakozi ba Kesi Jordan bari bamaze iminsi bariko baratubaza ingene umerewe, urabijeje rero yuko phase retour izotangura nawe uboneka mu kibuga ku bande kwa Vital? Yego, icyo nobizeza nuko umutima wo kwa marubya nyene aho vyamye niko n'ubu nabigiye kumera. Tugiye gukora ibishoboka byose kuri pari yanje, ndemeye uko nzokwitanga ibishoboka kugira ngo dutsindi umugwi ariko uronka amanota meza, tukaraba ko tworonka ikibanza twe tumerita. Kubibaza ko uba warasubiye inyuma? Kubibaza ko noba narasubiye inyuma? Oya, je sinibaza ko noba narasubiye inyuma, ahubwo nivyo blessure irigisha kandi irababaje. Match zose bagiye bayakina zarambabaje, ndiko ndabumva ku radio cyangwa mfise akagiye ko kwishikira ku kibuga nkaraba uko nyine bariko barakina, nkiyumvira ibintu byinshi bikambabaza. Ariko rero nta kundi, muga ibintu byo kuvuga ngo nasubiye inyuma je sinibaza ko ari ivyo. Nzogaruka ndi kujya nyine narimeze, ndazi Imana ibirimo. Kese gato gushimira. Yego, murakoze cyane.